Mwene Data Frank twaririmbye mu ndirimbo ngo ndanezerewe mbega uburuhukiro bwo mu ijuru mu mwami nk'uko tubimenyereye ibyumviro byanje byagarutse mu gihe aho umwami yagendera hano ku isi. Aho rero hariho abantu bumva bamerewe neza bari hamwe n'umwami, barondera kuba imbere yiwe, kuba hafi yiwe. Nta nzira nimwe yari ndende, nta n'urugendo rwari rubabaje. Twibaza kuri babagiriki bamwe baza i Yerusalemu, bari bafite ikibazo kimwe, icyo basaba cyari kimwe muri Yohana 12:21 ngo turifuza kubona Yesu. Hanyuma hariho n'abandi batiyumva neza bari ruhande yiwe, ntibiyumva neza na gato. Abanyabwenge byanditswe n'abafarisayo, abo bantu bose ntibumva bamerewe neza imbere y'umwami Yesu. Igihe cyose yavuga ikintu runaka, bumva ari bo bariko baravugwa mu kiringo c'uko bumva ivyo ariko aravuga, baca bafata igihagaro cyo kumugwanya mu byumviro byabo. Ariko hariho n'abandi bari bategereje ku minwa yiwe bumva ijambo ryose. Hariho n'abandi two kwita umuzingi w'indani, abo yabwiye Mariko 4:11 ngo mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Ndizera yuko abo bantu, abo abavugwa ngaho ngo bari baruhukiye neza ku gikiriza c'umwami, bari bumva bamerewe neza harya. Hariho kandi n'abandi bagore bivugwa yuko bamukunda bakamukorera. Abantu abo yari yagiriye imbabazi baramukunda mu buryo bw'ibwina bwo mu mutima, bumva bakunzwe nawe yarabakunze, nabo bamukunda urukundo rw'ibwina mu mutima. Ndibaza aho rero kuri urya mugore muri byose hariho ba Mariya batandatu ubutumwa bwiza buvugwa. Hariho umugore yinjiye mu nzu ya Simoni yitwa Nguki, bega sinzi neza ubutumwa bwiza bw'ivanjiri ndabuzi, ariko ndabuzi by'ukuri. Komeze yarinjiye uwo mugore, acamenya neza aho yategezwa kuja, ukuvuga atumbera Yesu. Kandi yarazi yuko atategezwa kuraba hejuru, ariko yategezwa kuraba hasi, ukuvuga yategezwa kunama imbere yiwe. Yari yuguruye araruboma ku birenge byiwe. Simoni ntiyakiriye umwami, ntiyamwogeje ibirenge, ntiyamusutse kw'amavuta ku mutwe. Ariko uwo mugore yumva amerewe neza, umutima wiwe wariyuguruye. Hanyuma arakogwako, ararira n'amosozi ashushe, yoza ibirenge by'umwami, aca amuhanaguza imishatsi yiwe. Wa munyabwenge w'ibyanditswe aribaza mu mutima bati, yaba ujya mugabo, yaba yari umuhanuzi, yari guca ahishurirwa akamenya uwo ujya mugore ari we. Umwami ntiyarazi gusa uwo mugore uwo ari we, yarazi n'uwo mufarisayo wari we, yarazi abo babiri bose, yarabazi babiri bombi. Aravuga ati, Simoni muri Luka 7:45 ngo Simoni wantumiye, ntiwanyakiriye, ntiwanyogeje ibirenge, ntiwansomye. Niyo yari migenzo hariya iyo umuntu bamutumira, niko byari bimeze. Aravuga ati, ariko uyu mugore
yinjiye hano yakoze ibyo byose wanse gukora kandi yakunze cyane kuko yagiriwe imbabazi za byinshi. Urukundo rugira neza, urukundo rurigaragaza, rurihishura, urukundo ruragaragara, n'urwanko nabwo nyene ruragaragara, urwanko nabwo nyene ruraboneka, uburakare nabwo nyene buragaragara. Ni bangahe muri mwebwe bazi ingene uburake bugaragara? Oba hari twebwe muri twebwe abantu bazi ingene uburake bugaragara? Yego, bariho kumbure si wanyu, ariko umuntu arabizi, umugabo ku mugore, umugore ku mugabo, abana ku bavyeyi, abavyeyi ku bana. Nta numwe by'ukuri abizi kuri we ubwiwe. Oya, siko bimeze, ariko murazi ingene bimera. Byose biragaragara mu buryo uca nk'ubundi, kandi nawe ucubibona, urabyiyumvamo. Urashobora kubona inzigo n'ishari n'urwanko, urashobora kubona ibintu byinshi, ariko kandi urukundo, urashobora kumva urukundo. Niba dushitse aho urukundo rw'Imana rushobora kugaragarira muri twebwe nk'ibindi bintu bimaze kwigaragaza muri twebwe rimwe na rimwe, aho rero ibintu byose byoca bigenda neza kuri twebwe twese. Murabibona? Ego nitwashika aho ic'Imana gishobora kwigaragaza giciye muri twebwe nk'uko ibindi bintu, turabizera kuva kera. Nicyo gituma tumaze kwibagira ibyo bintu bibi byose bigaragara, kuko ni bya kera cyane. Ariko rero ubu Imana irashaka yo ubwawe niyo igomba kugaragara, kugira ngo umuntu musha by'ukuri yihishure, hanyuma kamere ka Yesu bwiwe gashobore kuboneka mu buzima bwacu, gashobore kurabagirana mu buzima bwacu. Dutegerezwa kugira urukundo rw'Imana kugera ku rugero rusesekara. Murabizi, iyo abantu barakaye ntibiba bikomeye cyane, biba ari bikomeye iyo uburakare busesekaye, iyo ibintu igikombe cyuzuye. Niko byoteza kumera no ku rukundo rw'Imana. Birakwiye yuko rusesekara kugira ngo dushobore kugumva, kurubona. Byo ari iby'inyungu, ibyo byokiza, ibyo byokora ibitangaza muri twebwe, kuri twebwe no muri twebwe twese. Ninde yo kwizera yuko Imana yoshobora kuzuza imitima yacu urukundo runini cyane, rukaba urukore umuntu yorukorako ukagumva nk'uko wumva n'ibindi bintu ubwawe canke mu bandi. Ariko Imana ni urukundo, kandi uguma mu Mana aguma mu rukundo, kandi ivyo bivuga icyo bivuga byose. Umuntu agumye mu rukundo aguma mu ijambo, kuko turasoma muri Tesalonika ba kabiri ku byo urukundo gukuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Uko rero kimwe cinjira mu kindi. Iki cyumviro ico umuririmbyi avuga ati numva merewe neza mu mwami, mbega uburuhukiro bwo mu ijuru, mu Gifaransa ngo uburuhukiro bwo mu ijuru, niko uwosobanura avuze. Iyi ndirimbo yanzanye kwiyumvira ku buryo abantu benshi biyumva bamerewe neza imbere y'umwami, abandi ntibumve bamerewe neza. Niko byari bimeze n'uno munsi, iyo migwi iracahari. Ndizera yuko dushobora kuvuga mu buryo bwo mu mutima by'ukuri ngo uko twegera umwami niko twumva tumerewe neza. Iyo dufise twibaza yuko tuba turi kure y'umwami,
ni icyiyumviro kibabaza, biba bitubabaza. Iyo twibaza yuko turi hafi y'umwami, ni ibyiyumviro bikundwa. Umuririmbyi aravuga ati hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Ikirere cyo mu ijuru kiradutwikira, ariko kure ibintu bimwe biba bitandukanye. Ariko Imana iravuga ati sindi Imana iri kure cyane, ariko ndi Imana iri hafi. Yeremiya 23:23 yadusabye ngo tuyegere kugira ngo nayo itwegere, hanyuma itwitwararike. Amen. Hanyuma hari ino jambo ryiza, Abaefeso 2:17, yazanye amahoro kuri mwebwe mwari kure, izana amahoro no kubari hafi. Twese yatwujuje nayo, yaba abanyamahanga bari kure n'abayuda bari hafi, ariko bose yabujuje n'Imana. Yaba bari kure n'abari hafi, ariko bose kubw'umusaraba. Reka tugaruke twihuse ku ijambo ryo muri Yeremiya igice cya 16, byari Yeremiya 16 umurongo wa 19. Ewe Uhoraho, nkomezi zanje, gihome canje, ubuhungiro bwanje ku munsi w'amagorwa. Ndizera yuko hariho umurongo mu muhanuzi Yesaya uvuga yuko kiriya gihe, ni ukuvuga mu gihe cy'imyaka 1000, umwami azoba ari ahari ukundi gushira. Yeremiya ngo ndibaza ku majambo yo muri Yesaya 4:4, Yesaya 4:4, Yesaya 4:4, umwami Imana amaze kuhagira imyanda abakobwa b'i Siyoni, ayirangije kandi amaze gukura kuri Yerusalemu amaraso y'abantu, ayakujeho impwemu y'amateka n'impwemu yo guturira, kandi hejuru y'inzu yose yo ku musozi Siyoni no ku makoraniro yaho Uhoraho azoharemera igicu n'umwotsi ku murango, no guca ibikeke nk'umuriro waka mu ijoro, kuko hejuru y'ubwiza bwose hazoba igitwikira, kandi hazoba ihema ku murango ryo gutera igitutu kubw'indogomba, ribe n'ubuhungiro n'ubwugamo bw'isegenya n'imvura. Amen. Mbega amajambo meza cyane. Sinzi uwo ari we, impemu umwari umuntu yaharuye abona amakamyo menshi, ngo umunsi wose bategerezwa kuzuza kugira ngo batwarire manu ubwoko bwa Isirayeli. Naribagiye icyo gitigiri c'amakamyo n'amatoni. Birashoboka byose abaye gusubira kubisoma, ariko Imana ni Imana, ni Imana yitwararika. Nimwibaze, hariho kumbure abantu 600,000 nimba nibuka igiharo muri Bibiliya, udaharuye abagore n'abana, kandi ikintu cyose cyaribwa ku munsi. Turasoma yuko Imana yabitwararitse mu gihe cy'imyaka 40 ko yabagaburiye ikabanywesha. Tuba twahejeje tutibaza ingene uburemere bw'ico gikorwa, bw'ico ryobango. Byasabwa ko ijuru ryose rimanuka kugira ngo rigaburire umunsi ku wundi iryo gugu ry'abantu. Kandi ivyo rero
ni amatoni ariko imana yarabikoze yarasezeranye yavuze ijambo rimwe gusa byose byaciye biza kumukorera yashobora kwicara byari bimukwiye gusa kubivuga ijambo ryiwe ryari itegeko ryera kubw'abamarayika kubw'abantu ibintu byose ibyo yavuga byari itegeko ryera kuri byose kuri bose ibyo byateza gukoreka kuko akanwa kiwe kera kaba kamaze kubivuga nanjye ndimvuga kuri by'ukuri nari mu bugaragwa rimwe na rimwe niyumviye kundugumba iyo abo bantu baba barimwo ingene bashobora kuryama mbega babaho gute baba hehe bihindura hehe impuzu bakora iki aha nimwibaze namwe muje mu kibanza cyabo ariko ubyiyumviriye ko imana yari mu nkingi y'igicu hejuru y'abantu biwe bari bakingiwe n'izuba n'imvura n'ikintu cyose cyashobora gushika igihe hakanya mu ijoro yaba ari hajya mu nkingi y'umuriro kugira ngo abasusurutse nimubyibaze mwibaze ku bwenge n'urukundo n'ubugizigirwa buhoraho ingene imana yashoboye kwitwararika byose hari ikintu yibagiye gushika uno munsi umuntu yoshobora kuba yarayibukije akamubwira ati hari ikintu kibuze hano hano nta kintu na kimwe kibuze icyari kibuze ku bantu kwari ugushima no gutahura ubuntu no kwitwararika kw'Imana ingene yabitwarika igihe nasoma hano mu muhanuzi Yesaya yuko bizosubira gukoreka gutyo mu myaka 1000 ukundi gusha azoba ari mu buhungiro azoba ari igihome kubw'igihugu cyose nta na kimwe kizobashikira kuko azoba umwami Imana w'ibyo bisagara azokwitwararika yuko aba ubuhungiro byose bizaba bihari reka rero dushimire Imana tumushimire kuba yari atwihishuriye nk'Imana nzima mu bwoko bwiwe yarabikoze yihaye izina n'ubwiza buhoraho ninde yotegerejwe kumuhimbaza si babandi yiyerekana yuko ari umwizigirwa ndizera yuko dutegerezwa kwiga ivyo natwe dutegerezwa kwibaza hanyuma tukibaza ku bwinshi bwa manu Imana yaduhaye kumbure ntitwuzuza amakamyo ariko reka nababwire Imana yaduhishuriye yaduhaye manu yahishijwe ibyari byaranyegejwe uhereye ku kuremwa kw'isi ibyo abandi batari bafitiye uburenganzira kubishikira ntibabihawe ibyo twebwe twarabihishuriwe kandi twarabihawe ibyo nta na kimwe byotumarira kumenya iby'Imana yakoreye abandi tutaravye kuri twebwe ubwacu tudatahuye ico umwami yakoze ku bwacu kandi ucubona neza iyo uvuganye n'abantu ucubona yuko ata muntu n'umwe ayoha uwundi kiretse Imana yonyene niyo ishobora kugurura umutima no gutahura ibyanditswe hanyuma igahishura amabanga atari uko twosoma ibyete bikaguma ari bipfuye natwe tukaguma turi abapfu ariko iyo muhemu ahaye ubuzima ibyete tuca tumenya yuko ijambo ari muhemu kandi itanga ubugingo naho ni muri ico gihe bikora muri twebwe bizana muri twebwe ubuzima bwa muhemu
reka mbandanye gusoma muri Yeremiya 17 umurongo wa 17. Mais béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'assurance. Nihahigwe umuntu yiyegurira umwami. Ibyo nabyo tugomba kubyigako, tuhungire muri we kuko niwe buhungiro bwacu. Igihe byose bisenyutse, umuririmbyi araririmba ati wewe uguma uri ibyizigiro byanje. Ariko harahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, uwo Uhoraho amubereye ubuhungiro. Umurongo w'8 ngo ameze nk'igiti kiri ku mugezi ruhande y'amazi, gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikama itoto, ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ntikizoharuruka kwama. Amen. Nivyo ivyo twese turabizi, kuko tuvugana ukuri, hariho ubugaragwa mu gihugu, ubugaragwa buriho mu gihugu, twe turabizi, sivyo? Mbega ntituvugana ukuri mu mutima? Ntituvuga ivyo kubera kutizera, oya, tubivuga kuko niko bimeze, kandi turazi yuko ivyo siko bizoguma. Ariko nk'uko ibyanditswe bivuga, mbere no mu minsi no mu bihe by'ubugaragwa, niba twatewe n'Imana hafi y'umugezi w'amazi, turafise ubushizi bw'Imana yuko amababi yacu azoguma atotahaye. Ntidutinya imyaka y'ubugaragwa, tuzokwama dufise ibyamwa iminsi yose, nk'uko isezerano ry'ijambo ry'Imana riri. Umuntu ahagaze hafi y'amazi ashobora kubona ahantu h'ubugaragwa iruhande, ariko ibyo siko bimeze kuri we. Iyo imizi nigenda mu bugaragwa, igende ishorera mu mazi, niko twasomye. Ariko umuntu yizigiye Uhoraho, uwo Uhoraho ufite ibyizigiro byiwe mu Uhoraho, uwo ameze nk'igiti kiri hafi y'imigezi, gishorera imizi yacu mu mazi. Iyo igiti kigondamye, uwo gitera hafi y'uruzi, kizoca gitwara imizi ahantu habi. Ariko hano twasomye ngo ni abahezagiwe, oya si abavumwe, ni umuntu yahezagiwe, ashorera imizi yiwe mu mazi. Niwo muntu, niwo tugomba kuba uwe. Turashobora kuba uwo muntu ameze uko, yahezagiwe. Iyo turavye mu gihugu tukabona byose birengewe n'ubugaragwa byumye, twe tuba dutewe hano hafi y'imigezi, imizi yacu ikashorera hafi mu mazi. Igihugu gishaka icume, ku buryo byose biba byumye, ariko tubona amababi ya wa wundi atewe hafi y'imigezi aguma atotaye, aguma na itoto, no mu gihe c'ubugaragwa yamana ivyamwa igihe cyose. Haleluya, nihahimbazwe Imana. Natwe dutegerezwa gusubira kwiga kwemera amajambo y'Imana no kuyemera mu mutima, hama tukavuga tuti ego Mana, niko bimeze. Kumbure mbega turakeneye gusubira gutegwa ukundi. Birashoboka, ibiti byose ntibyama bitegwa ahantu heza, oya, igiti gishobora kuba ari cyiza, ariko hariho nimba bitagenze neza, umwami arahari ku bwacu kugira ngo abone inyota yacu. Ndabibabwira, imizi irafise iyo nyota,
igenda ishorera he, mbega ishorera mu bugaragwa, oya, ishorera hafi y'imigezi, aho ihabwa itoto, aho ihabwa ubuzima, aho ihabwa ubushobozi. Nicyo gituma turi hano muri ino joro, kugira ngo tumenye yuko imizi yacu igenda ishorera mu mazi, hanyuma ubushizi bw'amanga bukaza mu mitima yacu. Umwami ntazotureka ngo dupfe twume, mbere no mu gihe cyo mu bugaragwa. Hariho abantu arinda mbere no mu gihe cy'ubugaragwa, igihe cyose bakamana ibyamwa. Hanyuma ku murongo wa 12, ahantu hera hacu niho ntebe y'icubahiro ishyizwe hejuru uhereye mbere na mbere. Amen. 13, ewe Uhoraho byizigiro by'Abisiraheli, abatunganye bose abagutaye bose bazorimarima, abakuva ko bazokwandikwa mu mukungugu gusa, kuko bataye Uhoraho ari we soko y'amazi y'ubugingo. Twoshobora ubu kuja mu Bikorinto ba mbere 10, ahanditswe ku gitandara c'imwemu, arico cyari Kristo, ico Abisirayeli banyoye ko. Yego, amina, amina. Imana yaratanze ivyo, si gitandara canke ibuye cyo ku isi, ariko ni igitandara kizima caherekeza ubwoko bw'Abisirayeli. Raba ingene Imana ishobora kwihishura, ikigira nyinshi, ikigabura mu nkingi y'umuriro, mu nkingi y'igicu, akabarinda mu gitandara, akabaha amazi abari hagati yabo. Umwami Imana ashobora kwihishura uko agomba, akishura aho agomba, akishura igihe agomba, mbere mu buryo bwinshi cyane mu gihe kimwe. Abantu bamwe ntibashobora gutahura ivyo. Ku murongo wa 12 ngo ahantu hera hacu niho ntebe y'icubahiro ishizwe hejuru uhereye mbere na mbere. 13, ewe Uhoraho byizigiro by'Abisirayeli, abagutaye bose bazorimarima. Nkuko mwene data Rusi yabisomye mu murongo wa nyuma, Yeremiya 16:21, ngo muzomenya yuko izina ryanje ari Uhoraho. Hano tubona izina yawe ngo Uhoraho, izina ry'isezerano ry'Imana mu isezerano rya kera. Bazomenya yuko ari Yahwe, we yakoranye isezerano nabo, yagize ubwoko bw'Abisirayeli ubwoko bw'isezerano, yishinze ubwo bwoko. Ni uwo mwami nyene mu izina rya Yoshua mu isezerano rishasha atubwira ati, iri ni ryo sezerano rishasha mu maraso yanje, mubikore munyibuka. Ubwoko bw'isezerano mu isezerano rya kera n'ubwoko bw'isezerano mu isezerano rishasha. Ibyizigiro, umwami umwe, mubatiza umwe, ibyizigiro bya Isirayeli nibyo byizigiro byacu. Imana ya Isirayeli niyo Mana yacu, umucunguzi wabo niwe mucunguzi wacu, n'umwe wenyine ahari, nubwo yihishura mu buryo butandukanye. Amen. Raba rero ubu ibyo tubona ngo abaguta bose bazorimarima. Hari abantu bavuga ngo naramaramaye nuku sindahezananya n'uyu. Oya, reka ndakubabwire ninde uzomaramara wariwe. Muzoheba umwami azomaramara, nta n'uwundi. Abandi bose bazohaguruka. Reka ndabereke bidufatiye ku muhanuzi Yesaya ko umwami arimo ibyo byombi. Yagenewe ko abantu bahaguruka abandi bagatsitara. Yesaya 8:13, Yesaya 8:13.
uhoraho nyine ingabo aba ari we mwenyine ko aba ari we mwemera ko yera aba ari we ababera agahambaye abe ari we ababera igiteye ubwoba niko azobabera ahera ariko azobera inzu yo zombi z'Abisirayeli ibuye ritsitaza n'urutara rugwisha abere n'ababa i Yerusalemu ururiba n'umutego benshi bazoritsitara ko batembe bavunagurike bazotegwa bafatwe. Nta bintu bihambaye biri byo kuvugwa hano. Ni umwami abantu baramutsitayeko. Ibi ntibyari bibabereye, ntibyari byiza kuri bo, barafise icyo bamuvuga ko ibyo banegura byose byababereye ibuye ritsitaza umutego. Ni bake bashoboye guhaguruka kubwiwe, benshi baraguye. Umwami wacu yaravuze ati umuntu wese agwa n'uwo ibuye rigwako azovunagurika, azojanjagurika. Ni Matayo 21:44. Umwami yaje mu biwe, abiwe ntibamubonye. Yohana 1:11. Nibuye rigumya imfuruka kandi ni igitare kigwisha. Kuri bamwe nibuye ry'igiciro ryacaguwe, ni intango kandi ni iherezo, ni Arufa ni Omega. Ku bandi nibuye barashibura, ntibazi aho bagomba kugira ikibanza. Daniyeli yabivuze ku bw'iryo buye ngo rizohomoka ku musozi hanyuma ricariba umusozi muremure. Daniyeli 35. Byose biravugwa neza. Turabona ishusho mu isezerano rya kera ngo ibipfu ntibyoshobora no kwihenda, ntibyo nazimira. Ndizera ko ni umwami Yesu yibukije ayo majambo mu butumwa bwiza aho yabaza ati none bisobanura iki ko abantu bataye ibuye? Ndibaza ko ni muri Zaburi 118, Zaburi 18 niwe yabaye ibuye rigumya imfuruka ry'igiciro mu maso yacu. Kuri babandi we yababera ibuye rigumya imfuruka. Niho byose bishingiye, ni kuvuga ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, aho Kristo wenyine ubwiwe ari ibuye rigumya imfuruka. Ayo majambo ndayitwararitse kuva imyaka myinshi, igihe nasoma yuko umwami wacu mbega ni muri Yohana 8 canke 9, igihe ujya mugore yazanwa, baravuga bati bari bahejeje kumufata arimo arasambana. Aravuga Yohana 8:8 ngo Mose yavuze iki n'iki, none wowe uvuga ko iki? Mu by'ukuri nta na kimwe yavuze. Yaciye yunama arandika, hanyuma arunamuka, abona yuko abantu bari bakiri hajya, asubira arunama arandika, asubiye kunamuka. Ndibaza niko bivugwa mu butumwa bwiza. Igihe yasubira kunamuka ntawe umuntu n'umwe yari ahari. Yohana 8:9 mbona ngo amazina y'ababandi bamutera umugongo bazomaramara, bazorimarima, ngo banditswe hasi. Amina. Ndavuga nti mwami, kumbure wanditse amazina y'abajya abantu bari baje kurega ujya mugore, mbere uca wongera ko n'icya kabiri icabacira ku iteka. Hanyuma bose baraje gusoma, bari bazi gutwenga. Atari umukuru w'igisagara canke uwundi akora muri meri, abanyabwenge b'ibyanditswe bari bazi ariko gusoma, ariko byarababangamiye. Ijambo rivuga ngo abagutera umugongo, abaguheba, amazina yabo azoba yanditswe ku isi kuko bahevye
le puits de la source d'eau vive. isoko y'amazi y'ubugingo umwami niko byanditswe hano. Mwene Data Branham A fait toute une yakoze prédication ubutumwa bwiza ngaho là-dessus. burebure, Tiré ce texte du afata prophète Jérémie, yabikuye muri sans Yeremiya doute au chapitre 2, kumbure mu gice cya où kabiri il est écrit, ahanditswe Jérémie 2, Yeremiya verset 13, kabiri cumi na ils m'ont gatatu abandonné, ngo barantaye, ils se sont creusés des ngo bigiriye imyobo qui ne retiennent pas l'eau. yahomvotse itagumya Il amazi. fait le reproche suivant, Hano verset 13. aca rero aragabisha umurongo wa cumi na gatatu, Yeremiya cumi n'indwi cumi na gatatu, Condamner le puits de la source d'eau vive. kuko bahevye isoko y'amazi y'ubugingo. Guéris-moi, Seigneur, je serai guéri. Aravuga ati ku murongo wa cumi na kane ati unkize mwami nzokira, untabare ndatabagwa, kuko Es ma louange. uri amashimwe yanje, kuko Ma louange. uri amashimwe yanje. Notre secours Ubutabazi bwacu buza buvuye ku Mana yaremye amajuru n'isi. l'aide humaine ne nous Ubufasha bw'umuntu nta kimwe buzodutumarira, est notre secours. niwe mutabazi wacu. Même dans les moments difficiles, Mbere no mu bihe bigoye twabisomye, il n'est pas loin. ntabari kure. Uno munsi Nous sommes ici turi pour hano prier, kugira ngo dusenge, supplier et twinginge, implorer. Il y a quelques twinginge. requêtes Hariho imitwaro imwe imwe bashiki bacu babiri de Düsseldorf et d'Arène, b'Isosrodo ni Arene, dont Dex, la chapelle sont également dans le besoin. barafise ibyo bakeneye. Turagomba gusengera ibintu bitandukanye. Ndibaza yuko ibyo tuza gukora muri rino joro, twongere dusenge n'umutima wacu wose, dusenge mu bwina bw'ubugingo bwacu, akamo ko gutaka kaduga imbere y'Imana. Nous avons déjà eu une Turamaze kugira ubufatane bw'amasengesho na bene data bo mu Buholandi, bien mieux, byari byiza, plus agréable, byari et bikunzwe, plus merveilleux que kandi byari iby'agahore la communion de gusumba conversation. Vous savez, dans une conversation, kuganira, chacun dit ce qu'il kuko mu kuganira umwe wese aravuga icyo ashaka, pense. Donc peut apporter arashobora kuzana icyumviro ciwe, ariko mu masengesho tubwira Imana, aho rero bica biba iby'igikundiro, biba ari byiza, hacaza ubwiza, hacaza ubwiza n'urukundo, hacaza ibyo dukeneye byose. et ainsi nous voulons Uko niko tugomba prendre à cœur gushira ku mutima Dieu dit, ibyo Imana yacu ivuze, ma maison sera ngo inzu yanje izokwitwa inzu y'amasengesho kubw'ubwoko bwose, inzu y'amasengesho, inzu yo gusengerwamwo, inzu yo guhimbaza de reconnaissance, no gushima d'action de grâce, no kuzana amashimwe nos ku cœurs. kintu cyose kiba kiri mu mutima wacu, tukizanire umwami. Mais même les intercessions, Mbere no kusengera imitwaro itegerezwa kujana n'amashimwe no gushima. Nimba tudashobora gushima tutasenze, ntituba twizeye ibyo twasavye. Ibanga d'une prière ry'isengesho ryumviswe nuko wa wundi asenga amaze kuzana umutwaro akazanira Imana, arashobora hanyuma gushima avec des actions de grâce, hamwe n'amashimwe bifatanye n'amashimwe niko byanditswe muri Filipi 4:6, imitwaro yacu tuyizanira Imana. nous ne les accompagnons pas. Nimba d'actions de grâce, tutayiherekeje n'amashimwe no gukenguruka no guhimbaza no gushima, cela ne prend pas. ibyo Il manque quelque chose. ntibikoreka. Hari ikintu kiba kibuze. Guhishurirwa kwizera muri twebwe, Dieu naturellement opéré, uko Imana iba yatanze kugira ngo exaucé. twumvigwe. Une personne Umuntu qui prie asenga doit s'attendre ategezwa à être kumenya yuko yumviwe, s'attendre à ce que Dieu fasse. ategezwa kumenya arindiriye yuko Imana Et je vous le dis, ikora ibyo tuyisaba. Ndabibabwira rimwe na rimwe, ntituba tugavye, ntituba turi muri ico kintu, turasenga tugasenga hama à ce que ntitwiyegurire yuko ce pourquoi nous prions ico twasengeye et nous sommes cakoretse. Hanyuma mbe kumbure reka basi ni jewe, kumbure si kuri bose, ariko jewe kenshi ndabona nkabona mu nyuma yuko ngo nkibaza nti mbega by'ukuri
woba warindiriye n'umutima wawe wose yuko imana yishura amasengesho yawe. Iyo turindiriye ivyo tukaba tubizi neza, aho rero turashobora kumushimira inyuma y'amasengesho yacu, turashobora kwimushimira hanyuma nk'umuhanuzi canke nk'umwana w'umuntu yakoze iki. Umucunguzi wacu yaramuriye amaso mu ijuru, yari hehe? Kumbure yari hafi y'imva ya Lazaro. Aravuga muri Yohana 14, muri Yohana 11, Yohana 11:41 ati data ndagushimiye ko iminsi yose wamye unyumva. Ntiyari imana yasenga iyindi mana, ntiyari imana y'intege nke yasenga imana y'inyenkumizi, yari Yesu Kristo umwana w'Imana yasenze. Aravuga ati data ndagushimiye kuba waranyumviye. Bene data na bashiki banje, ubwo bushizi bw'amanga nibwo dukeneye bwo kwizera. Tumenye tudakekeranya ko imana itaturakariye, ariko ni inyembabazi, kandi uburake bwayo bwaravuye kuri twebwe bugwa kuri we. Ugucirwa kw'iteka n'ibyari kudushikira byose byamuguye ko. Duteza kumenya yuko imana yaduhaye imbabazi zayo, kandi muri uko kwizera, muri uko kwizigira n'ubushizi bw'amango no musi dusenge kugira ngo ukugomba kw'Imana gukoreke. Dusenge kugira ngo twese tube nk'ibiti byatewe ku mpande ku migezi y'amazi, aho imizi ishorera mu mazi, kugira ngo turonke ubundi buzima, twamane itoto, twamane ibyamwa. Abantu imana yageneye ibyo. Kubera iki? Kuko tudaharura ku bwacu, ariko duharura ku Mana. Arahiriwe umuntu yizigira Imana, umwami akamubera ubuhungiro. Nitwabishikira ku bw'ubuntu bw'Imana, aho rero tuzoronka kandi imigisha mbere no muri iri joro nyene. Nahezagiwe. Mu guheraheza, reka ngaruke ku ntango, dushobore kwiyumva neza mu nyonga h'umwami, kugira ngo nawe nyene yumve amerewe neza hagati yacu. Mbega uburuhukiro bwo mu ijuru, numva neza, numva amerewe neza mu mwami. Hanyuma turaja kure, haze mbere n'igihe aho two kwifuza by'ukuri mubwira mu mutima kuba hamwe bamwe n'abandi, hanyuma tukiyumva neza ataruhagarara ruhari, ata kintu na kimwe cyo kwaduka, ariko aho ikirere ciza c'Imana kizodutwikira twese, kugira ngo dushobore twese kwiyumva neza mu mwami. Mbega turashobora kuvuga tuti mwami, ngira umuntu yokumva amerewe neza ari imbere yawe. Amen. Nungire umuntu uwo n'abandi bokumva bamerewe neza ari imbere yawe, umuntu afise urukundo, akwiragiza urukundo, umuntu uwo Imana yashoboye kubamwo, uwo kamere ka Yesu ubwiwe gashobora kwihishuramwo. Imana niyo kwizigirwa. Turi hano kugira ngo tumureke akore muri twebwe kandi adukoreshe. Umva merewe neza mu mwami. Yahimbazwe sinagiwe gera. Amen.